Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru westatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku ngwara inyonko ifata inka n'ibindi bitungwa bita ingwara ikiyaya ca Rift, ariko ishobora no kwandukira abantu. Turavuga cyane cyane ku twigoro turiko turakorwa n'abategetsi hamwe n'abajejwe kwitaho amagara y'abantu. Turaja kuvuga ku bikorwa canke umwihwezo byahuje mu Burundi bari mu kigo cy'igihugu cyo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kijejwe kurwanya ibiza by'ingwara COPS, Centre des opérations d'urgence de santé publique. Abo mu biro byo muri Afrika bijejwe gukurikirana ingwara CDC Africa, abahinga mu kuvura ingwara zandukira, abo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'abasanzwe bafasha Burundi mu iterambere ry'amagara y'abantu hamwe n'abandi. Intumbero y'ivyo bikorwa nk'uko byatangajwe n'ababigizemo uruhara mu ndwi iheze kwari ukurabira hamwe ivyoshirwa mu migambi igihugu yo kurwanya ingwara inyonko ya Rift Valley, kugira ngo iyo ngwara mu bisanzwe ifata inka ariko ishobora no kwandukira abantu nk'uko twabivuze, ituzwe na cane cane ntihagire abantu yandukira. Harihwejwe kandi n'ivyoshirwa mu mugambi w'amezi 6 mu ntumbero yo kwikingira no mu kurwanya iyo ngwara mu Burundi. Umutumire wacu n'umuhinga n'umuganga nonose cyane cyane byerekeye ingwara zandukira yari muri iyo nama. Turi kumwe na muganga Alexis Ndayisenga, umuhinga asanzwe akorera mu bitaro Prince Regent Charles biri i Bujumbura mu Burundi. Muri aho Dr Ndayisenga? Murakomeye neza ngaho? Ego turakomeye, namwe muraho? Natwe turaho, ni vyiza cane gose. Nagira tuje ku muzi w'ikiganiro cacu, nagira mu majambo make cane gose mutubwire ivyo muzi kuri iyo ngwara gushika ubu. Mu kanya turaja ku vyerekeye ibikorwa mwagizemo uruhara n'abandi, ariko nashaka mutubwire hariho abantu benshi iyo ngwara batayizi. Mu majambo make iyo ngwara muyitubwira gute? Iyo ngwara mu gifaransa bita fièvre de la varicose, ni ingwara ifata ibikoko kibuza, mugabo iyo ngwara igashobora no gufata abantu rero bashobora kuyandura nk'igihe Dr. imbere yo kumubandanya, hoba hariho uburyo bwo kuraba ukuntu mwokwegera telefone ivugamwo ibintu byinshi cyane rwose, yumvikana nabi, hari ukuntu mwoyegera kugira ngo twumve ko ijwi ryoba ari ryiza kurusha, hanyuma muce gukomeza? uranyumva? Ego me bandanya. Umwanya neza. Ego ndakuvuga rero ko iyo ngwara mu gifaransa bayita fièvre de la varicose, ingwara mu gisanzwe ifata ibikoko. Reka turabe
reka turabe ko twabona umurongo mwiza dogiteri dusubire kuguhamagara turabe ko twabona umurongo mwiza kuko uyu murongo uvuga nabi canke mufise indi telefone muce muyimpa kugira ngo turabe ko twogerageza nayo nyene umurongo umeze nabi cyane gose uvuga nabi reka tuce dusubira tuguhamagare igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ndabona umurongo wa Dr. twasubiye kuronka nashaka nsubire ndamusabe mu majambo make Dr. Ndayisenga mutubwire ico muzi kuri iyo ngwara nk'uko twabivuze abantu benshi ni ingwara batari bazi mu majambo make mbere yuko tuja kubikorwa mwagizemo uruhara nashaka mutubwire ukuntu iyo ngwara muyizi. iyo ngwara mu gifaransa bayita fièvre de la vallée du Rift novuga mu kirundi yuko ari inyonko yo mu kiyaya ca Rift hama ni ingwara ifata ibikoko cyane cyane ibikoko byuza hama mugabo igashobora no kwandukira abantu rero bakayandura mu gihe bagiye en contact n'amaraso canke ibihimba by'ibikoko biba byaranduye iyo ngwara kandi irashobora kwandurwa mu gihe umuntu ariwe n'imibu iyo mibu nayo ikaba yari yarariye ibikoko byanduye iyo ngwara ni ingwara yabonetse ubwa mbere novuga nko mu 1930 gutyo 31 hari mu kiyaya ca Rift mu gihugu ca Kenya. Iyo ngwara rero ni ingwara mu bisanzwe novuga ko ifata ibikoko ariko n'abantu iyo batikingiye iraheze ikabafata. Yoba yavuye kuki muravuze ko yatanguriye aho muri Kenya yoba yatewe n'iki yaje gute ni ingwara yaje nk'icaduka ni ingwara mu bisanzwe iri mu migwi twita amazoonoze yandurwa n'agakoko ko mu bwoko bwa virus agakoko bita cervovirus mu muryango bita jinyaviriga ni ingwara mu bisanzwe zisanzwe zihari zo mu bwoko bw'amavirisi mugabo zifata ibikoko. Iyo ngwara ni ingwara ihambaye cyane rwose n'umuntu aravye ukuntu abatetsi bayitwararitse mu tubwire ku vyerekeye cyane cyane ibikorwa mwagizemo uruhara ejo bundi harimo abajejwe amagara y'abantu eka hariho n'abavuye mu ishirahamwe rikurikirana cyane rwose ivy'ingwara cyane cyane zandukira vyo muri Afrika CDC mutubwire ivyo bikorwa byagenze gute? Ibikorwa twari ko turagira mu bisanzwe iyi ngwara murabona ko ari ingwara itamenyerewe cyane ubu yaje ifata ibikoko kuko na kare ni ingwara y'ibikoko mu bisanzwe twari kugira ku ruhande rero rw'amagara y'abantu na dukingire iyo ngwara itaramara kurandagata mu bantu twari kugira hamwe rero ibyoshigwa mu kugene iyo ngwara yovugwa hano mu Burundi kuko urumva iyi ngwara ije itari imenyerewe
haraheza hakajyaho ibyo twita directive nationale ibyo twita en charge, ni ukuvuga tugahuriza kuri hamwe ingene twoyivura mu Burundi. Hama kandi twarabiye hamwe n'ibijyanye n'ibyoshyirwa mu mugambi ibyo twita plan de riposte contre l'épidémie. Ibyo nabyo bumva bararaba ibikorwa nyamukuru byihutirwa byotuma iyo ndwara idaheza ngo yibonekeze cyane mu bantu, cyane nk'iyo yamaze kuza bamenye ibikorwa boshyira imbere mu kuyirwanya. Ibyo nibyo twari ko turabira hamwe n'iyo ndwi. Amakuru yatangajwe mu minsi iheze yavuga ko abategetsi b'Uburundi bafashe ya mbere mu gukingira cyane cyane inka n'ibindi bitungwa. Ico gikorwa kiko kigenda gute? Ibitigiri vy'inka zibandanya kwandura iyo ndwara ringana iki? Byaragabanutse canke biramaze iyo ndwara iriko iratuzwa mu bitungwa? Iyo ndwara yaje ifata ibikoko. Ku ruhande rw'abaganga b'ibikoko urumva ibyo nibo babizi cyane cyane mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije, abo barazi cyane ibiharuro by'ibikoko bimaze kwandura, ariko twebwe ahanini twibanda ku bantu mu by'ukuri kugeza ino saha nta muntu arafatwa yayanduye, ariko turacazitira kugira iyo ndwara igume mu bikoko nyene bamaze kuyitora ntibirinde kwandikira abantu nabo. Kandi no ku ruhande rw'ibikoko mu bushikiranganji bubijejwe barabihagurukiye kuko urucanco rwarabonetse ruriko ruratangwa. Ni nawo muti novuga ukoreshwa nyamukuru mu kuvura iyo ndwara, kuko nta miti hari icyo twita imiti spesifike ku ndwara. Ahanini ni ukuyikinga bakoresheje urucanco ku bikoko naho nyene, kuko ku bantu naho nyene nta rucanco ruhari. Urucanco ruri ku bikoko, ivyo navyo ibikorwa biriko birakorwa neza cyane, bariko baracanca ibikoko byose mu Burundi. Hari akizera ko urucanco ku bantu ruzoteba rukaboneka? Ku bantu urwo rucanco ntacyo twobivuga ko kuko nta rusanzwe ruhari. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'iryoye neza kushika ino saha nta rucanco ruremegwa yuko rushobora gukoreshwa ku bantu. Umva rero kugeza ubu duca dufata yuko kwikingira nyamukuru ari ukubanza gukingira ibyo bikoko, ko n'ubundi umuntu ntashobora kwandura hatabanje kuri ibikoko birwaye. Tubwire, mwavuze ko gushika ubu atabantu barafatwa n'iyo ndwara. Ibintu impanuro nk'abategetsi bajejwe amagara y'abantu bariko baratanga kugira ngo ntihagire abandura iyo ndwara n'izihe impanuro zihabwa nk'abantu n'izihe muri iki gihe? Impanuro zihabwa abantu ni ahanini izijyanye no kwikingira, kuko nk'uko nabivuze nta rucanco ruhari, mugabo hariho uburyo bwo kwikingira kandi bumeze neza. Aho novuga nko cyane cyane ku bakunda gukora ku bikoko, turavuga nk'abaveterinere, barya abaganga b'ibitungwa cyane barya babaga sinzi nyene ngira birumvikana, cyangwa abayangayanga bose muri rusange bakora ku nka, yuko baheza bakikingira bakaraba yuko igikoko bariko barakivura cyangwa iyo kirwaye bikingiye by'ukuri, bambaye ibyambaro byo kwikingira. Hama ku bantu nabo muri rusange tugahanura yuko atagufungura inyama cyangwa kunywa amata cyangwa ibindi bintu byose byavuye mu mata mu gihe icyo gikoko gisanzwe kirwaye. Izo nizo mpanuro umuntu aheza agashimikirako cyane kugira ngo twikingire turinde kwandura, kuko umuntu yandura ari uko habanje kuboneka igikoko kirwaye bagiye en contact n'uwo muntu. Abategetsi bari muri iyo nama n'abategetsi abajejwe amagara y'abantu, eka twavuze ko hariho n'abari bavuye mu bindi bisata vya Afrika. Bobo impanuro canke amakuru asumbirije boba bari bazanye n'ayahe kuvyerekeye ico kiza? Ubusanzwe twariko twiga ivyokorwa kuba ari gutegura noco no kwita mu gifaransa brouillon. Hama izo nteguro baraheza bakadishikiriza mu biro vy'umushikiranganji kugira umushikiranganji avyemeze biheze bitangure gukorwa. Mu bo mwavuze bari bakoranye harimwo abari mu kigo kijejwe kurwanya ibiza vy'indwara,
babyita CUSP, ni centre des opérations d'urgence de santé publique. Abo mu bisanzwe nibo bageze kuraba ibintu by'ibiza byose mu Burundi kugira ngo bashobore gushyiraho ibikorwa birashe byo kurwanya icyo kwiza. Abo rero ibyo byose tuba twakoranye nabo kuko barahita bakifashisha n'abahinga baba basanzwe baranonosoye indwara zisanzwe zandukira cyane n'abandi bafasha Uburundi mu iterambere ry'amagara y'abantu kugira ngo bashyire ibyiyumvira hamwe hama ibyo bashyize hamwe bagahita bakabishyikiriza umushikiranganji abishyize ku igikumu bigaca bitangura rero gukoreshwa mu bavuzi. Ahanini n'icyo gikorwa twakoze nayo ubundi ibintu novuga ngo ubwo nyene bica bijya ku mbuga biba ari integuro kugira ngo mu bushikiranganji baheze bace babishyira ku mukono biheze bikoreshwe mu gihugu cyose. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Innocent Nduwimana. Muri aho Innocent? Ndakomeye kandi ndashima. Muri hehe ga Nduwimana? Ego ni igitekerezo hamwe n'iciyumviro kure bijya murabashyize yuko muri ino minsi twafite indwara y'inyonko hano mu Burundi ifata ibitungwa hama ikandukiza hamwe n'abantu abayifunguye cyane cyane. None ko bari batanze amezi abiri yuko atamuntu azosubira ikiribwa cyangwa inyama impene intama, none bararose umuti wokingira abantu nk'iyo umuntu aziriye ngo agafatwa cyangwa iyo umuntu abonye ibyo bimenyetso ko yariye nk'inyama yoca yitura ubuhe buvuzi kugira bumuhe umuti yikingire. Umuntu nk'uwo muti usanga hehe ko numva ngo umuti ngo waramaze kuboneka? Botubara nk'ahantu twokura tubonye nk'umuntu yoba yafashwe yariye nk'ibyo bitungwa yafashwe nk'inyama bakavuga ati uwobona ivyo bimenyetso umuti yowukura aho mu mafarumasi iriho yose boduha nk'umuco bakatubwira nk'aho twoyisanga canke aho yoba iherereye. Murakoze kumpa akajambo. Murakoze Nduwimana, ibibazo vyiza. Reka Dr. Ndayisenga bice hirya no hino murabajije aho umuntu yo kwitura ibitaro yo kwitura ko canke ivuriro kwitura mu gihe yobona ibimenyetso. Ivyo bimenyetso turaza kwigaruka ko atubwire ivyo ari vyo. Umuti warabonetse, bari bihaye amezi nk'abiri kugira ngo babuze abantu kurya inyama. Ivyo bintu vyararangiye, izo ngingo ziracariho. Duga kwijambo Dr. Mwoba muri mu Burundi murakurikirana ayo makuru. Murakoze cyane ku bijyanye no gufungura inyama. Ubu bararekuye barazifungura, mugabo ibyo ni ingingo zifatirwa hejuru cyane kuko zirimo n'ubushikiranganji butandukanye. Ariko icyo nzi kugeza ino saha inyama ziriko zirafungurwa. Ubu bararekuye yuko abantu bashobora kubaga ibitungwa byabanje kujyaho ibyo twita muri karantene, ariko narumvise yuko niyo ngingo ubu igomba kuvaho, aho iyo ndwara itari bwibonekeze bagasigara bashyira ibitungwa muri karantene aho iyo ndwara yari imaze kwibonekeza gusa. Ibyo rero nibaza ko biva ku ngingo nyamukuru ziba zimaze gushikwa ko zimeze neza mu bijyanye no gukinga yuko ivyo bitungwa vyaheza bikanduza abantu, kuko navuze yuko urucanco ku bitungwa ruriko ruratangwa mu gihugu cose. Urucanco rero niwo muti wa mbere mu gihe bakingira ibitungwa ntivyandure, n'umuntu ntaheza ngo yandure, kuko nabisigiye yuko umuntu ntiyokwandura atagitungwa kirwaye bagiye en contact. Hama ku bijyanye n'ibimenyetso umuntu ashobora kugira yarwaye iyo ndwara, umusanzu umuntu yagiye en contact n'igitungwa kirwaye canke yarafunguye nk'inyama canke yaranyoye amata byanduye, haheze nk'iminsi ibiri canke iminsi itandatu umuntu n'ibimenyetso bitangura kwibonekeza, aho naho hari igice kinini abantu batagira n'ibimenyetso, n'ikindi gice rero abantu bagira ibimenyetso bisanzwe, hari bya bya gripe isanzwe, umuntu akumva aguma aruha, akagira agacanwa, kumva mu ngingo z'umubiri ababara, akamenya ku mutwe. Ibyo ni ibimenyetso bisanzwe umuntu ashobora kugira, mugabo bikanashikagira n'ibimenyetso bikomakomeye by'iyo ndwara, mugabo ni igice gitoya cyane bishobora gushyirwa n'ibimenyetso bikomakomeye cyane. Ibyo nabyo turavuga nko
nko gufatwa kw'amaso, umuntu ashobora guca agwara amaso akumva umengo ntakibona neza cyangwa akabona umengo ntakibona kure. hama hariho n'ikindi kimenyetso gikomeye cyane iyo indwara yagiye mu bwonko, ugasanga umuntu kumene ku mutwe ntakibi byamuremereye rwose, akamena ku mutwe cyane birenze urugero, agata ubwenge, agayoberwa ahari, akayoberwa ikibanza arimwo, akagira ibizunguzungu, akagira ingorane nka kurya kw'intandara, bikanashyika agata n'ubwenge. hariho rero n'ikimenyetso nyamukuru kinasanzwe kiranga iyo ndwara cyitwa forume hemorrhagique. ni ukuvuga uwo muntu atangura kuva amaraso ahantu hatari hake, nko mu mazuru, akadaho amaraso cyangwa agasohora umwanda mukuru urimo amaraso, amaso agahishira. ibyo urumva ko biba ari ibimenyetso nyamukuru cyane, ibi biheza bikanaranga iyo ndwara, kuko mu gifaransa hariho ibyo tuyita fievre hemorrhagique. rero n'ibyo bimenyetso nyamukuru ubibonye rero uraheza ugaca witura ivuriro bikwegereye, hama bagaheza nabo bakagutunganiriza bivanye n'ubushobozi bwabo, babonye bibarengeye bagaheza bakarungika ku rindi vuriro ribasumvye ububasha. ku bijyanye n'imiti, nta miti ihari nabivuze, kuko ni indwara iterwa n'umugera wita virusi nayo mu bisanzwe virusi yo nyine irijana. mu bisanzwe haheze nk'iminsi 4 cyangwa 6 cyangwa iminsi 7 usanga umuntu yakize. ariko kw'iyo ndwara ihari dogiteri, kw'iyo ndwara ihari, ubwo umuti ababijejwe bariko bararaba ukuntu bazawuhingura ku isi hose? oya, kugeza ino saha nta muti uhari uyivura, umuntu arahita akavura ibimenyetso abona, kuko nabisiguye ibimenyetso biratandukanye. iyo umuntu afite ibimenyetso nibyo duheza tukavura kugira ntibiheze ngo bimuhitane. ubundi iyo ndwara haheze iminsi mike y'irijana, ariko ibimenyetso nyamukuru agira nibyo bishobora guhitana umuntu iyo bidaciye bivugwa hakiri kare. tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika. turi kumwe na Adeline Ngabirano. mwiriwe neza? ndabaramukije cyane mu menyeshamakuru. mwaramutse neza, murakomeye ngaho? Bujumbura mu Burundi turashima Imana. ni byiza cyane rwose. murafite ikibazo, murafite icyiyumviro? turiko tuvuga ku ndwara inyonko ifata ibitungwa n'inka. yego cyane, murakoze cyane. ni nk'intererano no gukenguruka kuri iki kiganiro mwatuzaniye cy'indwara y'inyonko yateye ibitungwa. tunakengurukira cyane leta ku ngingo yafashe y'uko hojaho urucanco, hanyuma akaboga kagasubira kakiherezwa ku bitungwa biba bitanduye. tukanasaba ko bogira ingufu cyane mu gihe tubona ko uru rucanco rutariko rurashobora cyane rwose igihugu cyose, mu gihe bahereye mu ntara zababaye cyane, nabyo ibyo biba binumvikana, ariko no mu zindi ntara tugasaba ko baca barugwizayo kugira ngo bakingire cyane rwose. murakoze. hari ikibazo mufite mushikantahe Ngabirano? ikibazo uwo mutumire mwadutumiriye ni imbega hoba hari abantu baba bamaze kwibonekeza ko banduye biciye mu kwihereza ako kanyama kuba kabaze ku nka ubura ibipimo biterekanye neza ko zoba zari zigwaye canke amata, nimba barabonetse sentome zari zimeze gute, mbega bakingirwa gute ababa bafashwe n'iyo ndwara yabandukiye? murakoze cyane, mubandanye muhezagirwa ku ijwi rya Amerika. namwe Adeline Ngabirano, murakoze cyane rwose kuba mwaduteye akamo mugashikiriza ivyiyumviro vyanyu kuri iyi ndwara. nashaka dogiteri, ariko ivyo bibazo reka asa n'uwabiciye ku masonga, ariko reka tumuhe n'akanya agire ico asubiye kukubwira ukiri ngaho. abantu banduye ntabo turaronka kugeza ino saha. sinzi ko novuga yuko ari kubera tutari bwaronka ubuhinga bwo kuyipima ku bantu, ariko kugeza ino saha nta bantu turashobora gupima abanduye iyo ndwara. hama kubimenya ibimenyetso nari mpeze kubidondagura, ariko kandi ku bitungwa umengo numvise yabibajije ku bitungwa kugira umenye yuko
byanduye iyo ndwara akenshi ukunda kubona ibitungwa nk'ibitungwa bifise amezi ugasanga biraramburura cyane kuko nk'intama akenshi zozo izifise amezi zose zitegerezwa kuramburura. icyo kiba ari ikimenyetso nyamukuru rero gica gituma ushobora guca utangura kumera amagabo. hama ivyo bitungwa kandi navyo nyene birava umwuna bikagira umucanwa mwinshi. ivyo nivyo bimenyetso nyamukuru ku bitungwa umuntu abimenyera ko murazi ko igitungwa kitavuga, nico kugira yuko kimenetse umutwe, nico kugira yuko kibabara umubiri wose, mugabo umuntu abiravye ivyo nivyo bimenyetso bibonerako. ubona bikumuna mu mazuru, ukabona ibifise amezi biramburura cane, bikagira n'umucana. ivyo nivyo bimenyetso urabirako ku bitungwa. Ku bantu naho ku bantu nari nabisiguye. Yego me umushigantahe Ngabirano ubwo ntiyari ko arumviriza, ariko ubu nibaza ko ayo makuru ayaronse. Reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika, Engineer Pitas Mbonabuca. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Muri hega Mbonabuca? Muri hehe? Halo? Oui, duga kwijambo ikibazo cy'imviro. Jewe kwingwara ikintu novuga nukuvuga iyi ndwara iteye ubwoba cyane kuko yatumye abantu benshi bahora bakunda kwihereza inyama bamara igihe batazirya, ariko kandi ibi bihe nyene birakaze. Mukwiye kubana yamuhimiriza kuko indwara ni nyinshi, aho bishoboka mbere n'inyama bomera nk'abazihagarika kuko indwara zisigaye ziteye ubwoba cyane. murakoze Epitas Mbonabuca. impanuro mutanze nuko inyama abantu barazihoza kuko muvuga ko hari indwara ibiza byinshi cyane rwose, ariko dogiteri yatubwiye ko iyo ngingo isa n'iriko iravanwaho kuko abantu benshi eka hafashwe ingamba zikomeye, hafashwe ingingo zikomeye zo gutuza ico kiza mu nka, ari naco gituma babijejwe bashobora kuba barafashe iyo ngingo. Dr Ndayisenga, mu bimenyetso mwavuze hari ibimenyetso bisa n'ibindi zindi ndwara, kumeneka umutwe, gushuha. ivyo ni ibimenyetso kenshi na kenshi usanga biri mu ndwara nka zose. ikintu nyamukuru umuntu yovuga ngo ni ikimenyetso gitandukanya iyo ndwara n'izindi ndwara mwubwira nk'abatwumviriza nk'ibi? iyo ndwara ibimenyetso by'ukuri birasa n'ibindi by'izindi ndwara nivyo. mugabo rero akenshi iyo turiko turiyumvira indwara turagira icyo bita mu gifaransa lien epidemiologique, ni ukuvuga isano riri hagati y'indwara ishobora kuba yavuye. ni ibyo rero duca dufatirako kuko ivyo bimenyetso, urwaye malariya arabigira, urwaye izindi ndwara za meningite canke n'izindi ndwara nyene ziri mu migi twita les fièvres hémorragiques, usanga ibimenyetso ari nk'ivyo. mugabo turaheza tugaca turondera isano riri hagati iyo ndwara yoba yaragize. nk'ubu duca turaba ico twita contexte turimo. urumva umuntu turaheza tukaraba mbega akora uwuhe mwuga, ari nk'umuveterinere, ari umurimyi, ari umworozi. ivyo nivyo duheza tukifashisha kugira turondere isano riri hagati y'indwara n'iyo iba yazananye. kuko ari umuntu atunze ibitungwa, ivyo bitungwa bikaba birwaye, umva n'ico gihe bica biduha icyiyumviro cyo kumenya yuko duheza tukabifatanya n'iyo ndwara. uko niko duheza tukarondera gutora indwara. hama duheze kuvyikeka hari ibipimo dukoresha, nama nabivuze, turaheza tugapima, barapima mu maraso, bakaheza bakaraba yuko by'ukuri umuntu afise umugera w'iyo ndwara. urumva ico kiba ari ikimenyetso co guhamya yuko afise ya ndwara. dusanze atariyo turaheza tukarondeza mu zindi ndwara zifise nk'ivyo bimenyetso. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. turi kumwe na Eric. Mwiriwe neza? Eric, muratwumva?
urumva bakeneye cyane kabisa. Eric uri mu nduru nyinshi cyane rwose ushoboye kuja ku ruhande ukabaza ikibazo canke ugashikiriza iciyumviro cawe. Rero wariyanganiye wamenga umucuruzi wawe ukanarose. Iyo niyo yo. Eric ndabona Eric akiri mu nduru nyinshi, reka tugaruke kwa Dr Alexis Ndayisenga. Nk'uko rero biriko biravugwa cyane rwose, iyo ngwara iramaze gutandukira ibihugu bitari bike. Mu Burundi yarafashe nka mu bindi bihugu naho nyene iyo ngwara ni ngwara ikomeye cyane muri iki gihe. Nashaka ndabaze Dr Ndayisenga, mu bategetsi bari muri iyo nama bavuye mu bindi bihugu, hari amakuru y'uko yoba yari imaze gufata nk'abantu muri ivyo bihugu? Iyo ngwara nta biharuro dufise ku bantu, ariko turonka cyane cyane ibiharuro ku bikoko. Yaribonekeje nko mu gihugu cya Niger, iribonekeza mu gihugu cya Mauritanie, iribonekeza mu gihugu cya Afurika y'Epfo, iribonekeza mu gihugu cya Madagascar, muri Sudani, muri Kenya aho urumva niho yazananye, no muri Egypt yaribonekejeyo, eka no mu gihugu cya Arabie Saoudite no muri Yemen yarashoboye kubonekayo iyo ngwara. Mugabo ibiharuro ku bantu usanga tutaronka ibiharuro neza, kuko urumva ko ni ingwara y'ibikoko, mugabo iheze igafata n'abantu, ugasanga ko muri ibiharuro ku bantu ntibikunze kuboneka neza. Reka tuje kundi muni wanyu radio Ijwi ry'Amerika. Kwizera Daniela, Dani mwiriwe neza? Yego mwiriwe. Muri hega Kwizera? Yes, ndabumva. Muri hehe? Mperereye Gahini mu karere ka Kayonza. Aho ni mu Rwanda nivyo? Yego ni mu Rwanda. Ni vyiza cane gose. Murafite ikibazo, murafite iciyumviro? Turiko tuvuga ku ngwara inyonko ifata ibitungwa n'inka. Yego nagira ngo mbabaze, ese iyo ndwara ifata ite? Ibimenyetso byayo ni ibihe? Ndetse hari ibindi bihugu bya hafi yacu aha ngaha yari yatangira kugeramo? Ndumva ari cyo kibazo nari. Yego Daniel Dani, Dr. turi kumwe ngaha umuhinga mu vyerekeye ingwara zandukira. Ivyo bibazo yabiciye ku mayange nuko mutariko murumviriza, ariko mu ncamake ko muri kuri telefone, reka kandi mwabaje ikibazo, reka bibutse mu majambo make. Murabaje ati ifata gute, hari abanyagihugu mu bindi bihugu bamaze kuyandura, naho yavyishuye. Nashaka ko muri ngaho bibabwiye mu kanya gato, mu majambo make Dr. Mu majambo make, mu kuyandura bisaba ko umuntu aba yagiye en contact n'ibikoko byanduye, canke akaja en contact n'amaraso yabyo canke inyama zabyo, canke yabifunguye, canke akayandura yariwe n'umubu, umubu wariye igikoko kirwaye. Hama umuntu agwaye mu minsi 2 canke 6 yaranduye, aca atangura kugira ibimenyetso bisanzwe. Nabivuze nka kujya kwa gripe, atangura kumva acika intege, akababara mu ngingo z'umubiri, akamenya ku mutwe. Ibyo ni ibimenyetso bisanzwe, ariko hari igihe haziramo ibimenyetso bikomakomeye. Navuze nk'ibijyanye n'uko ashobora kurwara amaso, akumva amaso atakibona neza canke atakibona kure. Hari naho bishika iyo ndwara igashika mu bwonko, hama akamenya ku mutwe cyane, hama agata ubwenge, ugasanga ntazi ahari, ntazi ikibanza arimwo, akitiranya ibintu, ugasanga mbere hari naho agira intandara, akata n'ubwenge. Hariho n'icyo twita forme hemorrhagique, ni naco novuga kigize iyo ngwara nyamukuru, ko dukunda kubishyira mu mizi y'ingwara twita fièvre hemorrhagique. Nicyo gihe umurwayi araheza akava amaraso ahatari hake, novuga nko kuva umuna, ni kuvuga kuva amaraso mu mazuru, kudanywa amaraso, canke kugenda ku mwanda mukuru urimo amaraso, ugasanga amazi yahishiye n'ibindi. Ivyo nivyo bimenyetso bigize iyo ngwara. Sinzi ko navyishuye vyose ivyo yashaka. Yego mwari mwabinonosoye cane rwose. Nuko umushigantahe
Dani niho yagitelefona ntiyari bwatega amatwi ikiganiro ariko nibaza ko ubu aronse inyishu zihimbaye. Reka tuje no kwa Faida Sami Nitanga. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Murakomeye Nitanga? Ego tumeze neza aho duherereye. Ni vyiza cane gose. Ikibazo cy'imviro? Jewe ngiye kubafata ikiganiro cyamaze gutangura icyo numvise n'ibimenyetso biranga iyo ndwara. Ego muganye ikibazo nari mfise. Yego. Byari kubaza nk'umuntu afungwe nk'igitungwa kirwaye iyo ndwara yoba infected. Hari ikindi kibazo ni ico nyene? Ahanini n'icyo kibazo kihari kubera wazi amikoro kenshi na kenshi kw'ivyo bitungwa niyo dufise amikoro, ni naho usanga kenshi na kenshi umuntu ari hanze amaso, ugashobora nko gusanga kirabaye kirapfuye, nico wari ugize dufate wari gukora nk'uburyo bugusahirize ku makuru rero ugasanga nk'ivyo kirahateye nyinshi. Egome reka naho yari yabiciye ku masonga ko muri gaho agira icyo babwiye ku kibazo mubajije. Hari n'abashobora kwibaza ati hariho nk'umuntu abantu babiri borya igitungwa canduye umwe akagwara uwundi ntagware, ivyo ni ibintu navyo bishobora gushika Dr. Umutanguye kuri ico kibazo ca c'umushigantahe Nibitanga. Ibyo nyine nicyo twavuze yuko abantu banduriramwo ufunguye inyama z'ibitungwa byanduye, uko nyine ubwo nibwo buryo nyine umuntu asanzwe yanduramwo iyo ndwara. Umva rero ntitwahanura ati ngo umuntu azifungura inyama z'igikoko cyanduye, ngo hari uwo zifungura akagwara uwundi ntagware. Ego ndabiharira ibyo birashika, mugabo ubwo nyine nibwo buryo buzwi yuko umuntu yanduriramwo iyo ndwara, mu gufungura inyama z'ibitungwa bigwaye canke kunywa amata canke gukora amaraso yabyo, hama ugasanga ayo maraso yahejeje agatobora uruhu rwawe ugaca wandura. Rero bene ibyo twebwe tuvyita kwigerezako. Iyo tuvuze ati umuntu arashobora kwandura mw'ubu buryo, tuca tuvuga ati bwikingire bibaye ngombwa. Nico gituma atawe nohanura ngo azifungure inyama z'igikoko canduye. Murabivuze neza ntawo kwigereza kwa Dr. Izo ni impanuro nziza cyane rwose. Ikindi kibazo umuntu yo kwibaza Dr. ni ingaruka z'umuntu yagwaye iyo ndwara. Mwavuze ko gushika atamutu hari umuntu agwara iyo ndwara hanyuma hakaboneka ivyo bimenyetso, bamumvuye akamuvura ivyo bimenyetso ariko hagati bagakira. None hari ibisigarira iyo ndwara yo bisiga mu mubiri. Hari abantu bashobora kwibaza ko yayigwaye ashobora kuzogira ingaruka mbi muri kazoza. Ivyo ni ibintu bishika canke sivyo na gato? Ingaruka mbi zirahari rwose, kuko navuze mu bimenyetso nyamukuru hari igihe arwara amaso ugasanga ntakibona neza, arashobora gukira mu ndwi nka zine gutyo. Hari naho rero bishika iryo jisho rigasinzikara cyane ku buryo rica rigiramwo uruhumi. Urumva ko nk'iyo ari inkurikizi ikomeye cyane. Hama ku bijyanye na rujya ruhande indwara iba yasitse mu bwonko, murumva ubwonko bwafashwe, mu bisanzwe ubwonko bwafashwe murazi ko ari bwo butuma ibihimba byose bikora, ari bwo butanga icyo twita information, bukomanda ibindi bihimba ibyo bikora. Urumva ubwonko bwafashwe, umuntu arashobora kugira intandara, arashobora kujya muri koma. N'icyo gihe birashobora kumugirira icyo twita nyine mu gifaransa sekere, ni ukuvuga izo nkurikizi zica zigumiriraho. Ugasanga umuntu yaciye aguma afite izo ngorane z'intandara canke yaragize koma, ugasanga hari ibihimba bitasubiye gukora neza. Hama ku rundi ruhande navuze bijya byo kuva amaraso muna, kudahwa amaraso canke gusohora umwanda mukuru urimwo amaraso, eka no kuva amaraso mu kanwa hose. Urumva umuntu ariko arava amaraso, mumva ko aba ariko aratakaza amaraso. Harashobora kugira igihe ugasanga yakamye n'amaraso, bigasaba kuba mwongerereza amaraso. Umva mw'ico gihe atavuwe na ningoga, murumva yuko no gupfa ashobora kwitaba Imana. Murumva rero ivyo nivyo binovuga biranga iyo ndwara. Ni indwara umuntu aheza akavura ivyo bimenyetso nyine abona, kugira ngo ntibihava bari vyo bimuhitana. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Ruhamya Ali Jalila Raymond.
mwiriwe neza. Mwiriwe neza n'amahoro. Murakomeye ngaho? Twego turakomeye. Muri hehe? Ndi Kigali ahitwa Kibagabaga. Ni vyiza cane rwose, murafite ikibazo, murafite icyiyumviro. Turi kumwe na Dr Alexis Ndayisenga, umuhinga yanonosoye ivyerekeye ingwara zandukira. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro? Okay, ngiye ndashaka kumubaza hari cyacu wenda ni dufata methodology bashobora kuba barakoze. Ese abantu bamaze kwirwara n'abantu bangana iki ku buryo bashobora kuba barwara ayo maso ku buryo bishobora kuba bitakira, ku buryo bava ayo maraso bashobora kuruka amaraso. Ese ubu bushakashatsi bakoze ku buryo iyo ndwara ikaze igeze aho ngaho kugira ngo dushobore kuba twayirinda. Ese twayirinda gute twebwe abantu babana n'ayo matungo cyangwa abantu babana n'amatungo bayirinda gute ku buryo batayandura cyangwa batayanduza? Murakoze cyane rwose. Ali J. Leila Raymond, ikibazo cyamaze kuronka inyishu n'ikibazo cy'ukuntu abantu yirinda, ariko ari ku murongo. Raymond, murashobora kumusubiriramo, hanyuma akaba yabaje n'ubushakashatsi gushika ubu ibitigiri by'abantu bamaze kuyandura bangana iki, canke inka zimaze kuyandura zingana iki. Reka tuje kwa Dr Alexis Ndayisenga. Ikibazo cya kabiri cy'abantu bamaze kuyandura uko bangana mu Burundi, nta bantu turaronka bayanduye cyangwa turapima ngo dusange bafite iyo ndwara, kuko turatangura no kuyipima. Ngira nicyo gituma kumbure tutaratora abantu bayanduye. Hama ku kijyanye n'ibikoko bimaze kwandura iyo ndwara naho ibiharuro birahari, mugabo antunge sinashoboye kubifata ngo mbe ndabifise, kuko biraba cyane cyane abo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, nibo bazi ivyo biharuro neza, babikurikirana ku munsi ku munsi, kuko biza biranahinduka ku munsi ku munsi. Rero izi ndwara kubera zikurikiranwa ku munsi ku munsi, ivyo biharuro biza birahinduka, sinabyitayeho cyane. Twe twibanze cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu. Gushika ino saha nta muntu arapimwa ayirwaye. Turacyari ko turagwana nuko atahubwo atawoyandura. Ngira nicyo kibazo rero ntandukira cy'ukuntu umuntu ayirinda, ari nabyo turiko turaraba ko twohimiriza cyane kugira abantu ntibayandure. Yashimikiye cyane nko ku bantu b'aborozi. Urumva uri umworozi, ubutunzi ivyo bitungwa urabigaburira, ukabiha amazi, urumva ubwo usanga aricyo twokwita risike y'uko ushobora kwandura iyo ndwara mu gihe ibitungwa byawe biyirwaye. Ico rero duca duhanura, igitungwa cyawe kirwaye ni uko uheza ugahamagara umuveterineri, agaheza akakubwira ingene akivura. Hama nawe ugaheza ukirinda kugikorako, ukirinda gukoresha ibikoresho ubikora ko utambaye ibintu byo kwikingira, kuko hariho ibikoresho byo kwikingira, novuga nk'agapfukamunwa, nkavuga ibirato by'intoke, nkavuga n'icyo nokita singe nokita mu Kirundi ibruze. Ibyo bikoresho nibyo duheza tugasaba yuko abantu bakoresha igihe cyose mu gihe bariko baramanitira ibikoko canke ibyavuye mu bikoko. Ubwo nibwo buryo buhari bwo kwikingira. Nayo ubundi ku muntu nta rucanco ruhari, ariko ku bikoko hariho urucanco. Ibikoko bitarandura mu gihe mu karere hariho ibindi bikoko byanduye, igikoko cyawe kitarandura heze ugasaba yuko baheza bakagikingira iyo ndwara, urucanco rurahari. Izo nizo mpanuro nomuha mu kwirinda kwandura mu gihe asanzwe ari umworozi. Murakoze cyane rwose. Reka tuje no kwa Nyandwi Abdul Hamid, uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Muraho Abdul Hamid? N'amahoro, turashima. Ni vyiza cyane rwose. Muri hehe ga Abdul? Ndi mu Burundi. Maja he? Mu Kayanza. Ni vyiza cyane rwose ko mukurikira iradiyo Ijwi ry'Amerika mu Kayanza. Duga kwijambo, ikibazo cy'imviro. Ikibazo hanini, ikibazo cya mbere nshaka kubaza ni ikibazo kijyanye n'uburyo iyo ndwara yandukira na cyane cyane ku bantu, ko hanini yaje twumva uko ivugwa ku bitungwa na cyane cyane ku nka n'intama n'impene. Turashaka ku bantu niyo yandukira abantu, ariko ibindi bitungwa turetse intama n'impene ntibyandukira. Hanyuma
ikigira kabiri nca mbaza none ko kenshi usanga hakunda kwaduka indwara z'ibyaduka na cyane cyane nk'aho mperereye nko mu Burundi ugasanga ibijyanye n'inkingo birateba iyo ntishobora kuba icyo kibazo bivaye n'ingene iteba ntibishobora ibijyanye n'urukingo biteba imiti bishobora kuba impamvu y'uko icyo kiza gishobora kurandaga tugasanga kiriko kirica byinshi kuruta aho bari kwihutira kurondera uwo muti wo kugira bakinge cyangwa bavure hanini byari ivyo. murakoze Nyandwi Abdul Hamid, ikibazo cawe n'ikibazo ya Dr. yamaze kuvuga cyane gose, ariko muri ngaho sinzi ko asubira kugira icyo kivuza ku gatoyi. Ikibazo gihambaye kandi mu waje n'ikibazo kigira kabiri, ikibazo kivuga ko kenshi na kenshi mu bihugu incanco ziboneka zitevye bishobora kugira ingaruka mbi ku bantu bayirwaye. Ivyo bintu si mu Burundi gusa, twabibonye no muri Afrika, aho ku ncandago za COVID-19 ibihugu vyinshi bikiri mu nzira y'amajambere bitaronse urucandago hakiri kare, kandi naho tabitigiri vyinshi by'abantu banduye iyo ngwara muri Afrika, ariko hari abayanduye kubera izo ncandago zitabonetse vuba. Dr. ku bibazo bishikirijwe na Nyandwi Abdul Hamid, muduge kw'ijambo. Ku bijyanye n'urucanco ngira nico nshimikirako cyane. Urucanco ubundi urucanco nk'indwara kubera itabimenyerewe cyane, urucanco mu Burundi novuga nta ruba ruhari, rumva barinda kuja kururondera. Hama mu kuja kururondera naho murabizi ruragurwa amahera, kumbure biravana no kusanga kumbure n'icyo kintu ataburyo buba bwarategekanijwe bwo kugura izo ncanco. Ico ni icyiyumviro cy'iwanje, murumva yuko ari ikibazo ko na cyo cya politiki, kuko ivyo bisaba ibintu byinshi cyane. Ariko by'ukuri urucanco rumva rutabonetse n'ingoga, ivyo ntibyumvikana yuko indwara ishobora gukiguma irandagata. Ni byiza yuko indwara ibonetse urucanco ruheza rukaboneka hakiri kare kugira rukinge ingana zitaratikira. Ico nico nobivugako, kuko bisaba byinshi kugira urucanco rwinjire mu gihugu, bisaba byinshi kugira bige urucanco urucanco nyarwo rubereye rufasha, kuko incanco ziba zidandazwa henshi, umuntu akabanza kuraba urucanco ruba rwemewe n'amategeko. Wumva n'ibintu byinshi kugira urucanco rushobore kwinjira mu gihugu. Murakoze. Mu buryo bwo kwikingira rero nari nami ndabuvuga na hanini no kwirinda kuja en contact n'ibikoko byanduye. Umuntu akirinda gufungura inyama cyangwa kunywa amata y'ibikoko byanduye. Hama novuga n'ikindi na kumbure abantu sinigeze numva baza barakimbaza cyane, hari ikintu nigeze kuvuga, kuko umuntu mu kwandura ashobora kwandura ariwe n'umubu wariye igikoko cyanduye. Ndashimikira rero gukoresha imisegetera irimo imiti yica imibu, ijya misegetera nyine dusanzwe tuzi yo kurwanya malariya. Iyo nayo nyine irafasha mu kwikingira iyi ndwara y'inyonko y'ibitungwa. Murakoze Dr. Reka duhe ijambo kandi uwundi munywanyi wacu Jean Claude. Muriwe neza? Mwari cyane. Muri higa Jean Claude? Muri hehe? Abakendi ikarusi mu Burundi. Ni byiza cyane rwose. Ikibazo cy'imviro turiko tuvuga ku ngwara inyonko ifata ibitungwa ishobora no kwandukira abantu, Rift Valley. Duga kw'ijambo ikibazo cy'imviro. Eko murakoze. Harimaze ikintu nagira ubwa mbere notangira kubaza ubwa mbereho, kuko ndavye igihe iyi ndwara imaze ivugwa mu Burundi, ego harabayeho uburyo bwo kuyikinga kwibandanya kurandagata mu kugumiza ibitungwa mu ngo no kubuza no guhagarika ibijyanye no kubifungura. Ariko uretse icyo mbona umenga nta ntambwe ndende iratera. Novuga ko leta iratera mu bijyanye n'incanco nk'uko uwo mugenzi ariko arabivuga, kuko incanco jewe nko mu ntara ndimwo nta bitungwa ndabona bicanjwe. Ariko ubu aho bigeze mbona umenga
basa nk'aho bariko barorosha ibijyanye n'uko babifungura. Rero nkagira ikibazo ko ibyo bitungwa bitaracandagwa, tukaba tutarabona by'ukuri ko iyo ndwara yamaze guhera mu Burundi, ariko bikaba biboneka yuko umenga mu ntara zimwe zimwe biriko biroroshwa yuko ibyo bitungwa ngo ibitagwaye bo bifungura. Aho nta ngaruka ndende zizohava zibamwo, ugasanga kumbure harabayemo kwihenda abanyagihugu bagafungura ibitungwa bigwaye kumbure batabizi. murakoze Jean Claude. Ico ni ikibazo twari kubaza cane cane abategetsi cane cane mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi, ariko mu majambo make cane rwose tuvuze muri rusange, igihe cyose habaye ingingo zorohejwe kenshi na kenshi biba bivuye ku bategetsi babonye ko ico cari catumye izo ngingo zifatwa kiriko kirava mu nzira, ariko birashobora no gushika nuko ingingo zo korosha twabibonye n'ahantu hose ku ngwara ya COVID-19, aho mu bisagara bimwe bimwe no muri leta zimwe za Amerika ingingo zorohejwe hanyuma hakaca ingaruka mbi, ugasanga abantu basubiye kwandura ari benshi. Ico ni ikibazo rero gishobora no kuri iyo ndwara inyonko ifata ibitungwa, ariko reka duhe akanya Dr. Ndayisenga nawe nyine agire ica kivuze ko mu gihe habaye ingingo zifashwe zo korosha, ingingo zari zafashwe zo gukingira kano kwegeza kure ikiza icyo ari cyo cyose, nta ngaruka mbi zishobora kuhaba Dr.? Ingaruka mbi zishobora kuhaba mu gihe boroheje izo ngingo, kumbure iyo ndwara itari bwagende cyangwa hakiriho ibyoshobora gutuma iyo ndwara ibandanya. Ariko nibaza ko nk'uko ibyo avuze, mu bisanzwe bijya bikoko murazi yuko baciye babanza barahagarika kuza barabijyana mu masoko, kuko kugira byandure nabyo nyine urumva byandura ari uko bigiye biraja en contact n'ibindi byanduye cyane biba biriko biribwa n'imibu. Mu gihe rero ibyo bikoko byamaze igihe kirekire babishyize muri karantene, twibaza yuko ahantu iyo ndwara itigeze yibonekeza, ni ukuvuga yuko n'ubu iyo ndwara atayihari. Ngira ni nk'indemesho nomuha muri ako karere ata ndwara yigeze iboneka iki kiringo cyose, ikaba itasubiye kuboneka no kubwo iyo ndwara ntayihari, kuko indwara irafise igihe imara mu gikoko cyayanduye cyangwa umuntu yayanduye, birafise iminsi bimara hama ibimenyetso bikibonekeza. Bitigeze byibonekeza rero ibimenyetso, ni ukuvuga yuko iyo ndwara atayiri ihari aho hantu, hama agacarema, kuko aho yayibonekeje niho bariko barashira ingufu cyane mu gucandaga ibitungwa. N'icyo gihe baba bariko barakingira n'ibindi bikoko by'ahandi, kuko murazi ko ingingo yo yuko ibitungwa bijya mu masoko ntiraja ku mugaragaro. Baracavuga yuko ibitungwa bibagwa ari uko byabanje guca muri karantene aho iyo ndwara yibonekeje. Nuko nomwishyura ku icyo kibazo, kuko ku bantu naho ni ukuvuga abantu basabwa kuguma bikingira. Izo nyama naho bozifungura baziteke neza, zishe neza. Iyo mpanuro tuguma tuyitanga, kuko igikoko nacyo kirashobora kugira iyo ndwara ugasanga kumbure ntikigize ibimenyetso. Mugabo icyo duca dushimikira ko nuko izo nyama baheza bakaziteka zigasha neza, bakazihereza ataco no kwita risike irimo, n'amata bakayihereza ari uko yatetswe akavamwo ubwo bucafu bushobora gutuma umuntu yandura iyo ndwara. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Japhet. Mwiriwe neza? Muri hega ya Japhet? Ndi mu Rwanda. Yego. Akandi kazina ninde? Sibomana Japhet. Sibomana, duga kwijambo ikibazo c'imviro. Nge rero ikibazo mba nagize kuri iriya ndwara, ntabwo kubera rya zina riri mu Kirundi ntabwo nabashije kurisobanukirwa mu Kinyarwanda, ariko natwe hari hamazeho mu minsi yashize hari hariho gushyira mu kato wenda nka biriya bavuga ngo karantene inyamaswa nyine wenda nk'inka abantu ntibabe bazibaga. N'ubu ngubu ntabwo bapfa kubaga inka, nyine barabanza bakazisuzuma. Ariko nanone ikibazo kiba giteye nk'impungenge wenda nuko biba bishoboka ko hari n'abantu wenda baba batabyumva
bakaba bashobora nko kuba bagenda bakazibaga batabashije kugira ngo babisobanukirwe neza. Nibaza se ni ubuhe bukangurambaga wenda buba bushoboka gukorerwa ahantu hose wenda ku buryo twabikumira nk'uko COVID-19 abantu babashije kwikumira? Murakoze Japhet, ikibazo cawe Dr. Ndayisenga aracishwa mu kanya, ariko nshaka mpe n'ijambo kandi n'ubundi munywanyi imbere y'uko yishura ico kibazo. Uyo munywanyi nawe akaba ari turafite Simon, yitwa Simon. Muriwe neza Simon? Simon, murakomeye Simon? Muri hehe? Ingozi mu Burundi aho bita Ikiremba. Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro? Yego, ushaka kubaza ko uwo muganga yavuze ngo yarekuye kugira ngo mu bikorwa bidandaza abigica niyo bidandaza ariko ntarabona iyo barekura tumwe chance Dr. Twumva byabone. Murashaka gusubiramo ikibazo? Nashaka mbaze we. Yego. Ati ko uwo muganga yavuze ko chance byabonetse ariko batanga izo bitungwa. Ko iyo ntabona ari chance cyangwa bitanga mu zindi ntara. Reka Dr. arakwicara ico kibazo, ariko nashaka ubwa mbere na mbere yishura ikibazo ca Japhet avuga ati impanuro canke eka mwokumvisha gute abanyagihugu bamwe batumva ko ico kibazo ari kibazo gihambaye cyane rwose. Aravuga ivyigize gushika gihe ikindi kiza cari cateye ugasanga abantu babifata minenegwe. Tuga kwijambo Dr. Impanuro twotanga nuko abantu boza baririnda kuba kudatahura ibyo abajejwe amagara y'abantu baba bariko barabashikiriza. Kumbure hari igihe habaho no kudashika hariya mu ntimatima y'indwara, ariko turasaba yuko nko mu bajejwe amagara y'abantu, twebwe murabona tuvurira mu bitaro, ariko hariho abandi bajejwe amagara y'abantu baba bajejwe ku bijya twita sensibilisation. Harakenewe yuko haba icyo twita sensibilisation kugira abantu bose bumve by'ukuri urugero iyo ndwara ibiriko. Iyo ndwara kuko mwumvise yuko ifite ibimenyetso bishobora gutuma umuntu adaheza ngo asubire kubona cyangwa ugasanga yaragize ibintu by'intandara. Ibyo rero murumva umuntu utabimwumvishije aheza ngo yumve akamaro ko kwikingira iyo ndwara. Turasaba rero yuko nko mu bushikiranganji baheza bagashika mu banyagihugu kugira babumvishe ibimenyetso by'iyo ndwara kandi banabigisha uburyo bwo kuyikingira. Hama ku bijyanye n'impanuro, tuvuga tuti igihe cyose ubona ufite amakenga urashobora kubaza abajejwe amagara y'abantu cyangwa abajejwe amagara y'ibitungwa kugira bagusigurire. Igihe cyose rero nabo baba bafite inyinshi baheza bagaha umuntu bivanye n'ingorane yavuze afite. Izo nazo nyine ziri mu mpanuro dutanga kugira umuntu yirinde kugira uko nyine abyumva, kuko mu magara y'abantu bica bijya mwa bya bindi twita automedication, ugasanga umuntu aciye yiyumvira imiti yawe nyene atabanje kubaza abajejwe amagara y'abantu. No ku bitungwa byo buko nyene, igihe cyose ababona igitungwa cyo gifite ingorane araheza akitura uwujejwe amagara y'ibitungwa kugira amurabire yuko atangwara gifite kugira ivurwa hakiri kare, nawe ashobore gukingirwa ko ishobora kuba ari indwara ifata ibitungwa ikongera igafata n'abantu. Akajambo ka nyuma ku vyerekeye ikibazo cabajijwe na Simon, avuga ko urucanco rwabonetse ariko ivyo hanurwa mu ntara nk'ibihe. Urucanco nashaka musube mubwire neza ko urucanco rwabonetse ari urw'inka atari urwo abantu. Duga kwijambo mu kanya gato, mufise umunota umwe Dr. Urucanco rurahari n'urucanco rw'ibitungwa, si urucanco rw'abantu. Abantu nta rucanco ruraboneka kugeza ubu. havurwa hakingirwa ibitungwa, kuko ibitungwa bitagwaye umuntu ntaheza nawe ngo agware. urwo rucanco rero nabwo mugabo ico novuga kindi ni uko barafite ingene baheza bakarutanga mu bajejwe uburimyi n'ubworozi, barafite ingene nabo babitunganya mu kuza kurutanga bivanye n'ingene babona iyo ndwara
ibifite ubukari cyangwa yego me Dr Alexis Ndayisenga murakoze cyane rwose ku kajya muhaye radio y'ijwi ry'Amerika n'impanuro mutanze eka ubumenyi musangiye n'abandi. Turashimiye Engineer Cornelius yadufashe kwegeranya dufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukadushimiye kandi na Nadia Taha yadufashe mu buhinga mu kwegeranya ibiganiro byose twashikirije. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi, cyane cyane abaduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Turabateye akamo mwese mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi ry'Amerika. Mugira amahoro n'umunsi mwiza.